yaririmbamo kuvuga icaduhuje nuko twari tuzi ko turirimba ubwa twisanga muri church imwe ndavuga reka rero dukora ikintu kimwe n'abana bafise je yarakoze ndabizi nawe nyine turaza kubigarukako ni byari byoroshye cyane ndimba mbere twakoze ubwacu nitwanayikunze ariko ugiye kuyumviriza ntiyaribishe abo aba project batuvuruze ku buryo twumva ko atari produit gutaha nibo babavuruze nibo batuvuruze jewe nshinjirayo ahantu bose bambwiye ati ntabyo uzoshobora ntibizokunda irateye ubwoba terima kandi ukimanuka biragoye n'abantu baba basanzwe babimetrize ugiye muri studio utegeza kubiriyaje naho ya indirimbo niyo yanjyoheye kandi muri ujya mwanya so wari ko nyine utakoze ijya munsi uramuye aryoheye ucikoraye turabivuga nyuma ya kamera. I'm blessed in Christ Jesus, I'm anointed, there's no stress. Kumusaraba naharongeye amateka, inyuma yaho naho tuyambika iteka. Nacheka, ndatesa, kuko umunezero waneza amapesa. Nabingene yikoreye iwanje mu babaro, abasi banje nabo nibo canje kiraro. Nguruka nk'inkuku masingene y'urutaro. We go firstly, all thanks to Baba Godon. Yakunze yisima zagatanga Kristo, logo si jambo nyinshi kuri struggle. Uwo ni wanganze joro n'umurango, fear not, just tayari, cause I know yashikanya hari. Live in Christ, yeah, my life is Christ, yeah. Byose ni Christ, yega aho ijambo riri niho nzokwama kuko ridahari nta buzima n'igiti nkabishami. His life is in me, sagaciro mugami, ko ndi umwana w'umwami, ubu nibero mugami. Gwagwani bakunzi ba Flip GTV ndabaramukije mwese, abakunzi banje, abakunzi b'umuziki ndundi, abakunzi b'impano zimeze neza, ndabaramukije kwanza, ndabifuriza amahoro y'Imana, nongera ndabahereza n'ikaze muri kino kiganiro cy'uno munsi. Murambona ni jewe aka the monster, aka igikoko, aka kidudu, the real monster and mesh. So no munsi rero ndi kumwe, sinzi ko nabari bikoko, sinzi ko ari reka banze kwanza batwibwire imbere ya byose, reka maze ndabaramutse turakuramutse. Mbona umengo nyene abantu basa neza nk'uyu rero uyu turaza kuvugana mu nyuma kadohere hariya aye kwanza ndabaramukije mwese. Banyita Miracle Miracle, dumwe mu bagize team IBISIGABWENGE. akazina ndomva Miracle. Ya ndabaramukije cyane gose, je nitwa Pamela Munyana aka Pami Muni, ndumwe mu IBISIGABWENGE team. Pami Muni filme wenda yambuze wereka kuvuga kandi uri ngaho tegeza kwivugira kugira ngo abantu baze filme mshasha from IT yeah. Wavuze IT uyavuga IBISIGABWENGE nico kimwe sema tu ni abbreviation IBISIGABWENGE team ngonyene abo nivyo bintu mwabikuye urabizi abantu nkabatwebwe nyene sinzi ko navuga ko ari Gifaransa, Icyongereza, igindi mumeze neza none fresh kabisa. Nawe je meze neza nubona uwa mbere ngo yarambaje ko meze neza mwe mwaramukije bariya urumva je mumaze kwanza muranyirenga rega manu wakubajije tubazo kubajije nabi murafatanye turumwe ni team cyane turumwe ni murumwe niyo mbaga kubivuze kuba umwe usinde sigura no kuba team ahubwo murakorana mugani murumwe kabisa. iyo muri umwe biba bimeze gute? mu Imana iba yaragize gutya, no muri commune baba baragize gutya muri komine aho kandi barashize kubyi baba baramaze kwemeza nyine ko muri umwe kumva tabyo muzotandukanwa n'ikigaza n'urupfu gusa.
Bwa ntibirarengerana ntibirarengerana. Gakombye Kudanganya. Nakomeye ngo nyene bimeze gute? Tumenyereye kwanza muri team usanga nyene aho utuntu twudukupte nyene ukuntu Usanga bari batatu. sasa filme babiri Baratazi. Mzee. vipi nabaza kuvuga ko mukundanye muri batatu Navyakane twumve nacu. None turankanye. Nimushira gukorana mwankanara. urukundo ni bangahe? Ni babiri mugabo. None kubera iki muri batatu? Nukubera n'Imana iri mu butatu. Mugimana nimwe. Imana nimwe. ava yivugurutsa. Oya sini bwa mbere bavuze ko mutari umwe muga mukorana ubuvuze yuko bo okay. En fait différence hari nuko yoyo ari data wa twese. Urumva mugo natwe kubera ari Mana data Mana mwana Mana mpwemu yera ukuvuga twe rero turabana ku karanga turakagumana aho turi hose ibyo dukora byose haguma harimo ibintu by'ubutatu butagatifu. Kweli nyumva none mugarera hari binyene nta sinzi muga ntaco reka tubandanye iki kibazo nuniganwe cyamba ariko nuniganwe cyamba Utugwara. reka kumbwira uramaze kubona umuntu yagoye kubera yanigana ijambo bavuga ngo utari kibibo bavuga Kirundi kiragoye Birananiye. wize iki gafiri Jerize informatique de gestion. nivyo Cyo gituma Ariko bavuga ngo utari kamunda ugatarura ibibozi. Siko none birajanye n'ibyo twako turavuga. None ko hari ibyo yarafisi ashaka kuvuga hama yari yanse kubivuga. Nico gituma yo cagwara. Nabitoye mu gakamera. wewe wize iki nyene cyangwa uri umwarimu Yize agakamo. Jewe ibyo nize basi ndaheza ndaciga. Urumva uvuze ngo ibyo wize umva warize savedire warahejeje donc wararangije. Urumva ko yanararangije. bisigura we ko nturaheze uracyari ku ishure rero nguma nongeza ko ibindi bintu. usa nukuze Yo nta bapapa n'abanyokuru nta batama n'abanyokuru urabona mu ishuri. Nta banyokuru na no kuguma wiga. oya ntabariyo vugisha ukuri nyine tubwira ati jewe meze uku bihagaze uku bigarukira ino bikagenda mwe ntabo muzi biga bajya mu igana. bisigura we nta gisata urafata uracyari dufata ko kiri muri maternelle kwanza ari kampani nize scientifique B muri secondaire naho ndacabandana nivyo urabizi abantu science usanga abantu ibintu by'indimi sikirenga aramvutse oya navyo waruzi muri umwe nadi niyo nize science ko kumwe mu bamutazi nanye oya mani hariho nyene abintu usanga twibagira kubazanya gisata umuntu yize nagace gato k'ubuzima ako nakantu nyene icyambere kwanza reka mande ndayifurize kwanza bino binyobwa bibanze batembe neza sana gusa umengo mukamuribagira kubinywa sinzi umengo sivyi wayo wadusamaje rero jewe mwihangane ni plastique wadusamaje ariko urasarishije ntibaca bashira hasi baca banywa wow uyu muhungu bisa nuko umengo hari ibintu bimwe bimusiga rimwe je sinsohoka cyane nta manzi ujyamo ibyo biza abasohoka cyane nta manzi ujyamo cyane ukunda gusohoka cyane we confinement yaragufashe nibyo jewe umuhungu nakunda kumurondera kenshi mugasinda murongo simenye ko adasohoka rero simenye ko adasohoka kabisa really okay ama bimeze gute rero fresh bimeze neza gose aho ngeze amaso ya IT ibisiga bwenge
iyo mugwi ako kana uyu mugwi watanguye ryari none kambanze mbaze bya umugwi watanguye le 31 z'uku 12 muri 2016 2016 le 31 z'uku 12 fondateur wa nini twese havuye mwuyu kiri kibamba wamaze kuvuga mwita okay bisigura arivuguro nta mugabo wibaze kuvugira kandi filime si vyiza twese mukuyakuya none mukuyakuya cyari yavuga ko muri team mukuyakuya no mumanuka diaspora yashatse kuvuga ni muri side imwe ariko mukuyakuya muri abantu yene bakimanuka bajya mu make ngo n'aba diaspora basaracari kibamba basaracari kibamba bisigura urumva muri mwatonge muri banga twari batatu gusa uyu ni yarari ya hariho uwo twari kumwe ava mugabo ntakiri mu Burundi yaciye yunguruza igihugu yunguruje igihugu cyangwa yari yunguruje yari yunguruje igihugu yagiye yarakidusigiye none Pamela urazi amateka y'uyu muntu mukuyakuya erega baraguha ibitabo ugasoma ati mihake byagenze uku cyane baza kwita kibazo wacu kibazo bakubwiye ko ndi mukuyakuya ico icanje no kwishura umvise barasomesheje yarasomye bandeseye deja okay nisigure basi okay nisigure igituma wambeseye igituma yambeseye nuko tumaranye igihe kinini kandi abafanzi barabizi abafanzi aco barabivuga ntacyo bariko barabibona baraza kubivuga baraca urubanza umubeshi wari sasa IT yavutse 2016 mwatangiye muri batatu ndetse wavuze ko umwe muri mwebwe yashoboye kubavamo arunguruza aja mu kindi gihugu none byagenze gute kugira ngo mushobore kwisanga mwese mufise impano yo kuririmba ndetse no kwagura ubwami bw'icyo twe twahuriye kwanza muri eglise Spirit Garden amaduca duhura umwe wese nyene asanzwe abikora ugaca tuvuga ati reka dushire ingufu hamwe cha turaja hamwe nyene turiyumvira uko twobikora cha turatangura nyene uwo munsi yakubwiye tariki niho twicaye ahantu nyene turapanga uko tugiye gukora turatangura bisigura icyo gihe mwari batatu uyu ni mukuyakuya bajegya jewe mbega najegya ari gamana nyibutsa ariko yanakuya none kubera hafi cyane tukibutse gute kandi ari we wizanye oya ese nibuka igihe banyakira kwe basuri buka n'itariki y'amavuko no hwihwisha tumakiriye mwaka uheze hari 2020 yabuze 2020 je mbona umenga amazi imyaka myinshi 2021 mu kwezi muri juillet muri juillet sinibuka neza wewe rero dushyira imbere ibikorwa ntidushyira imbere wowe rero barakwiye gukuramo kugira ngo bazogushiremo gushasha bafise agenda kugira bavyandike neza iyo anniversaire kandi idakenewe reka ndamunganira uyu ingene twahuye uyu uye kwanza yarasanzwe afise umuziki yakoze n'iyindi team ya kera umuvuba iyo ndayikora urumva desha ko yafise umuziki hama nanje ari indirimbo twasohoye n'undi mutipa yitwa Patrick Page Pin Page yitwa gute iyo ndirimbo indirimbo ndagushima washimye umuntu washima wari washima ndagushima Imana yari gospel okay hama rero kubera ko nabonye aririmba nanje ko yarabonye ko ndirimba niyo wundi mutipe twari kumwe nawe ni yarafite team yaririmbamo kuvuga icaduhuje nuko twari tuvuga ko turirimba ubwo twisanga muri church imwe ndavuga reka rero dukora ikintu kimwe icyo gihe Pamela aguma barabira hariya
icyo gihe ntibwo naze yarari ruguru yarakiri ku gatumba twavuze ko batantanze kumanuka ni waraba nabuzo kandi yari afise n'indirimbo ni yaraba nabazodu cyera yararubatse izina ashaje nivyo oya tu ntitwari tuzinanye ico gihe plan byoshoboka sinari bwaje gusengera muri Spirit Garden yarakiri mu sigura we wari ukiri umupagani wari uzi yuva niyuje nyene bisa nkabyo ndiko niyumvira ahantu Pamela ico gihe yarari ahantu nari ndi naje naho nzi wo hambatse niba yogurura amabwate ndibashe Pamela ari muri boîte yari hehe nari ndyamye mu nzu IT ndumva ko mufise CV yanyu yubatse neza harimo n'abamanuka harimo n'abaduga n'abiyunguruje n'abunguruza ibihugu sinzi IT murakoze indirimbo ya mbere byari bimeze gute byari byoroshe byari bigumye mbega ninde muri mwebwe vyagora biraboneka yuko hariho umwe nyene cyanye hariho wasaga nyene bigora iki akagora mu producer dusubiremwo oya kandi ni mumbeshe kandi nawe iki kibazo ndakibarije rimwe nawe we mushasha mukuyakuya muraza kumbwira yuko ndabizi nawe nyine turaza kubigarukako ntibyari byoroshye cyane indirimbo ya mbere twakoze ubwacu ntitwanayikunze ariko ugiye kuyumviriza ntiyari ibishe ahubwo abaproducteur batuvuruze ku buryo twumva ko atari produit yo gutaha nibo babavuruze nibo batuvuruze baraneglige cyane gose birenze tuvuga ko dutanga ikintu kitameze fresh gacikabuje hama turagerageza kandi indirimbo ya kabiri bigenda neza ubwo ya mbere byumva byaratuvuruze ngabo iraryoshe kuko no muri eglise barayiririmba iya mbere mugabo birababaje biragoye mbaba bakubona ngo nishoboye cyane ikibazo urazi iyo ndirimbo ikibazo yagize si kuvuga ngo barayinegrije cyangwa iki ahubwo ni bya bindi abaproducteur usanga batandukanye donc umuproducteur batujanye ko ni umuproducer amenyereye kuproducer zijya ndirimbo z'amakorale zino z'igisirimba cyangwa zibona urabona rero ibintu biri urban yuko uri kurayumviriza na beat yayo warumva ko atari beat nyene yizi style dusanzwe turirimba donc nico catumye twumva umenga nyene turi satisfait tuca duhitamwo kuyikawusha nyene isigura uyo mu producer nawe yari umukuyakuya oya muri side yiwe vraiment akoze indirimbo sero na style akoramo abari bon mugore mwizi style zacu vraiment warabona yuko atari ko uyo mu producer mwumva oya mumbwire ndamwumve basize kumena mu kiganiro nyuma ya kamera nacyo abanze cameraman banze kanze ukupe gatoya kugira abanze kuvugira tumuvuge nitwataha none Pamela we kutari kura tubwira kandi usanga yari vyagoye ryari nyine nakitambira je nase kubaciramo ofete muri new man ngira warabijeganyije ngira nyene watanguye kuraba nasubiyemo kenshi wowe cyandabibona harasubiri sinaretse kuvuga nase kubaciramo kuvugira hamwe si vyiza kuduciramo je vraiment mvuze ngo byarangoye no bambeje sana jewe umunsi wa mbere njayo ahubwo twagiye tunatwaye indirimbo zibiri ngiye gukora zibiri uwo munsi nyene jewe nshinjirayo ahantu bose bambwiye ati ntabyo uzoshobora ntibizokunda irateye ubwoba telma kandi kimanuka biragoye n'abantu baba basanzwe babimetrize ugiye muri studio utegeza kubiriyaje ibi bintu babikora gute kasambuga ati okay turagenda twaye kumwe n'umujama twaye kumwe n'abatipe babiri twaye tujanye muri studio kuko nabone bari bafise ibyo bashiramo hama jewe ndashikirwa aririmba ijya mbere mu producteur kwanza cabanza arakupa ati wowe ndakubaza
we uko ari irya mbere yinjiye muri studio kweri ni irya mbere sinarinda nazi n'amasidi nge n'abameze n'ingene yubatse yaratangaye kumva the monster bwa bundi birateye ubwoba hama tumbwira ati none seti sinza gusubiramo ati vraiment je numva ibintu bimeze neza cyane mugabo isoya yaciye ihaba iyo ndirimbo ya mbere twarahejeje kuyirekodinga turaheza n'iya kabiri ariko ikibazo caciye kiba umva ubwa mbere nari nayiririmbye neza cyane ku mugoroba cadutelefona ngo bana ngo byatakaye foke mugaro ewa nizo nyese bitere zikunda kuba kenshi kuba ni kibazo vraiment ningene nabigize neza atavyo gusubiramo ufise ubwoba yuko ni wasubirayo uza kubyonona sana nabo tipe turi kumwe bavuga ati aho irya kabiri aza kumvira twese nituvuga uko twaririmbye mugabo indirimbo imwe ya kabiri urukundo yoyo byari bimeze neza ntiyari yatakaye mugabo yitwa ziratontoma yoyo rero cyari kibazo yaririmbye neza cyane batoke naso reka tuzosubira bukeye dusubiyeyo ndagutoye ibintu nagize navyo ntacyo narizi narajaganyije narifise ubwoba shangira ubwoba kubera ko navuga ati none nk'ubu hamwe n'intabitorana nk'ubu n'intabigira kwa kundi nzagenda gute cyangenda afise ubwoba kuko mu bisanzwe ikintu cica abantu kenshi ni mu mutwe iyo wamaze kwinforma mu mutwe yuko ufise ubwoba nta kintu na kimwe ukora cyangwa ndagize ubwoba muri jewe mugabo ndarikodiga irya mbere acambwiye ati wowe bapoze kandi bigenda neza ndabitora kwe urumva irya mbere n'ibyangoye ahubwo irya kabiri niho byangoye urumva ko mvugishije ukuri je ndakunda abantu basenga n'abantu gusa rero ari abandi navuze dosanga nyina aha sasa IT ko mutita bare gumengo ndiko mamagaro yiwenyene IT ifise indirimbo zingana gute jiho ndazizi ubwira bari abantu bariko barabira abandi tugeze nko mu oya hago hari izindi ziri nyuma zinje basigura iziri out n'umunani amasanamu ni zingahe zifise amasanamu ni zitatu kubera ubwa mbere twasura ama audio gusa mugabo guhera hariho indirimbo ya kabiri twakoze ava après ya yindi twaca tureka indirimbo novuga ko rero abantu batumenyeyeko indirimbo yitwa IBISIGABWENGE nyene iyo twarayikoreye amasanamu mugabo izakurikiye nta masanamu zagize twazikoreye ariko guhera kuri Newman nizizokurikira zose amasanamu ubu twarihanye nta audio twarihanye ico cya twaragihebye nta audio tuzosubira gusohora cyari cyahagama ya urumva mwaracumura cyane kuba mutakora amasanamu hari abatwumva ntibamenya baribo mihaka byava ko kigashi ari havuze iki ico giherega nta n'uburyo twari dufise bukwiye nyene bwo gushaka gukora audio twongera twagira n'amasanamu ngakame mu uye barayezegiwe nyene tuyarangiza kuja mu Burundi gabigakuru muva mugize muja mwijabe bisigura ko no munsi IT iramaze guhagarara neza iramaze kumenya naho igomba kuja naho igomba gushika mbega IT byokunda ko mushiramwe n'abandi mwisunga iki mbega nibihe bintu muraba kugira ngo umuntu ashobora kwinjira muri team IBISIGABWENGE cyambere turayaga cyakabiri umva none twahuje na church uko muguma muri church bisigura umuntu ari nyuma ya church wa muntu nyene azaririmba agacaje muri boîte rumba bimeze gute ari discari none je ko nagomba nze kandi umubona wenyine hano aboro je serivanga hariho na boîte urumva ubona ko ubona ko nabazimanye none so ndumva ko rero icyambere kwanza ni kuba muhujwe n'Imana murazi ko Imana arihuza abantu hama icya kabiri hariho nyene rumva fait message turi ko nimwe urumva igituma yakubwiye ko
uri ahandi ari inyuma ya church yacu bigoye kumwakira ni kubera ko tuko turaririmba uca usanga tuko gutanga message gutandukanye zidasa kubera ko eglise kanaka na eglise iriya n'iyiwacu irevye twese basenga imana imwe kandi basoma bible imwe mugabo ukwigisha usanga uratandukanye si kumwe ya umva nicyo gituma ibintu bimeze uko ndumva vuba cyane ndagiye kuza rero na jewe karibu jewe mubona ashoboye iki none urabiziho jewe urazi kuririmba jewe ndakazi ni cyane basi ni cyane ni cyane film Jako ni cyane mistari ni jewe murabizi I'm the real monster bandanya ni byinshi novuga gusa nyene urumva nyene ndacabibitse none nta rindi jambo namwe mwombatse wewe jewe mwambaza ibibazo tukubaze erega umwe wese abafise don numvise umuntu yanyakije akantu kandi mukanya ubu yagusavye mzee mie kweli niko na taraa nyingi sana sema tu sijajua yenyewe na nani sindamenye niyo yo ndi forum muganye iyi murabona ya mbere kwanza imbere ya mike kwanza oya nato tugira tukwakire tuzoganira basi ndakunda korosha ibintu ndabikunda okay ushaka ibibazo rero turashitse oya ibibazo byarenganye ibibazo nije ndiko ndabaza ugomba mbaze turakubaza mu nyuma banje okay aho tugeze rero ubu nkeneye uracyo nkeneye wewe oya nacurame nawe ntacutse yikeka wikeke ntiweje vuga ngo bakwibukije ibintu okay kome nabavyumvira urumva bisigara okay nagomba muduhe freestyle tayari ndibaza murayizi tayari indirimbo yigeze kuntera ubwoba umunsi umwe je muri event ya supernatural performance bro ujya munsi narindi wibuke ko nazanye n'ibikoresho none gutabivye gama gutabivye usanga yarabivye none ari kukwereka garasi hajya none abantu bose babyora wari kuza mu bibeko baya muga none gasha kutari wenyene uye muga je nakuryohe oya indirimbo niyo yanjyoheye kandi muri ujya mwanya so wari konyine utakoze ujya munsi urabona araryoheye ucukora turabivuga nyuma ya kamera bose babireba oya murabizi yuko nyine ari none usanga nk'ubu mfise nyene begi y'inoti cyangwa ko abantu bataza kubibona ngo bagira ibibazo cyangwa ibindi sawa dukoroke rero yeah 20 okay I'm blessed in the cross Jesus I'm anointed there's no stress kumusaraba na haronke y'amateka inyuma yaho naho tuyambika iteka ndatesa kuko umunezero wanjye amapesa naringeneye ikoreye iwanje mu babaro abasi banje nabo nibo canje kiraro nguruka nk'inkukuma sinkeneye urutaro icyo nibagiye n'inzira ija mu bitaro tayari yengize umugororotsi mujuru ndomusanga sinde umushitsi icaha yakiranduranye n'imizi nico gituma mvuga ubutumwa bw'ibisazi kuko umusaraba ngo birarangiye naco yasigaje ndakurahiye ibyaha by'isi yose yarikoreye igisigaye no kubanjuka turyo muri Kristo nahawe byose tayari ubugenda n'ubuzima tayari ubuzima budahera tayari cacece cacagwiriza tayari catabuwemwo kubiri tayari akibamba igorogota tayari tayari everything we need we go firstly all thanks to Baba God yakunze isima zagatanga Kristo logo si jambo nyinshi kuri struggle uwo ni wanganze joro n'umurango fear not just tayari cause I know yashikanya hari dazi de barage mihari but we know yereje medali wagwan
ubuzima buraryoshe ko nkufise niwe munyamabanga mukuru mfise yo my friend Gabire nahawe n'Imana utuma mbaho ubuzima bw'ubumana provider Holy Ghost kuba narakumenya never lost muhanuzi adasanzwe nahawe I can lose everything but not the Holy Ghost. aho ngo tukaba doje kurya show abantu bataje muga kijye barahombye filme barahombye cyane ujya munsi natwe guta ibikoresho bro ujya munsi naso kumena kamera ndayifise bakati abajama wele bizuka gusa bava batuma ibikoresho tubishira hasi baza tugatamba tayari sasa iyi ndirimbo byagenze gute byagenze gute jese numva nyene mwarose nyene iyo inspiration byavuye hehe nindi yagize icyumviro cyane nindi yagize nyene iyo revelation kumva nyene tayari yo shobora gukorwa ngo ishobore kuba nk'ukuntu nyene iryoshe nk'uko nyene bo tugurumva ukuntu dukora bageze ko dukora indirimbo turavugana ati mugende kwiyumvira tugende kwiyumvira tugire inspiration umwe wese azane ico sije yiyumviriye hama twese tukazana tugashira ngaho ukavuga iyo wiyumviriye nanje nkazana iyo niyumviriye gutyo hama twese tuja hamwe tukavuga ati iyi duhitemo dukora iyi rero ico gihe twaciye duhitamo tayari urumva icyo gihe ibirakozwe ibiragiye ku mugaragaro iratangura gutwika umuji urumva nyene muga rero urumva nyene ko umukuyakuya nyene kuyakuya ntiyarimwo mukuyakuya ntiyari bwamanuke urumva yuko nyene tukangira imodoka yaragutebeje yaratevye mu nzira kwaje urumva nyene kwaje nyene umushoferi arabatevye nyene hari ambutyaje yumesha yari volcano yari hiyasi zigenda zirasunuki ari indirimbo mugana we ndakuzimo Newman kandi rero nawo nkeneye nyene ubu nyene abantu bace bajya show urabona ari murabona ko hari naje ko rero nendirimba je nyene garasi washatse je gusa none abaye nyene nubona ko nyene twayivuganye twayiririmba oya ntayirimo Pamela yo ntayirimo tugiye kukumva nawe kote mwayumvise urasarishije nyuma niwo kuba iryo jambo je nabaye umuntu mushasha I'm not the same ko nagizwe kuba umwana wa nyene ububasha born in Christ living Christ my life is Christ byose ni Christ aho ijambo riri niho nzokwama kuko ridahari nta buzima n'igiti nkabishami his life is in me sagaciro mugami ko ndi umwana w'umwami ubunibero mugami vraiment en tout cas vraiment mina furahi sana ikiganiro kiraryoshe mugume ngo nitwogiheza film mengo nitwogiheza because of time umwanya urumva nyene umwanya so turatanguye ntidutanguye umwaka waramaze gutangura deja uriko uraba gushika hagati uraba gushika hagati kandi IBISIGABWENGE murafise kalenda mugomba gukorera ko kandi nibaze ko nyene ibikorwa byamaze gutangura twitege iki mu runo mwaka ibiteramo bingana gute indirimbo zingana gute collab zingana gute icambere no babwira tugire dusohore vuba mu minsi iri imbere ntitubabwiye date mugabo ni mu minsi iri imbere tugomba dusohore indirimbo y'umwaka tugomba dusohore indirimbo y'umwaka aho rero nta byo kwishima cyangwa kwitapa birazwi tugomba dusohore indirimbo y'umwaka urabibona ubu turi ko nyene turaha inzira abandi basohore umunsi twaje kabisa mufise indirimbo y'umwaka tuzoba tuzanye indirimbo y'umwaka
kabisa vuba cyane indirimbo y'umwaka ya hari ibiteramo bingahe mukamutegura nyene tumenye ko turiko dutamba twirorera muri juillet muri juillet muri juillet okay bisigura akabanga ka mbere ndamaze kukamenya namaze kukamenya bamuritegura kabisa turitegura nikizo bari giteramo kimwe gusa no hariho ikindi mugabo tutarashira ko akora tutarashira ko bishobotse kitazobera ino hegereje we ntugira ikibazo sho tuzokubarira nasho bishobotse kitazobera ino oya ntazo tuzokubwira filme mina sikiani hatari ni bara tutunguru tutiyunguru tuzaba twunguruzi inakwambia ni bara nakwambia ni bara none ko mutambwira neza rega oya ne kwimenya nyene aho bizobera nyene oya hageze uwitonza mirimo inoze utitonze nawe utitonze acajya ibitanoze cyakwara mu nda cyayoroherwa noze mu gifaransa ibitanoze okay numvise akantu mu gifaransa sinari nakumvise mu kirundi ivuye mu bivuga kunoga ndazi kirundi ntacyo ndabyumva bo icambere kamanze ndabashimire ku kigoro mwagize iki kiganiro ndakirondeye iminsi myinshi nari maze gutegura hafi gatatu kararenga gatatu mugabo n'abaronka gusa no munsi urabona ko n'abaronse kandi abaronse mwese mukwiye icyo ndabashimira mwagize neza ngira murashaka kugira akajambo mwese akajambo abwiye abakunzi ba Flip GTV ndetse n'abantu bose badukurikirana hari benshi badukurikirana bari hano mu Burundi ndetse n'abadukurikirana bari hakurya y'amazi bose n'abafans bose n'abakunzi tutangurire hariya nkuko twaje kire ko tutangurire ngaha reka tutangurire ngaha icyo twababwira mwitegure ibyiza biri imbere ikindi naco mubandanye muja kuri channel yacu IBISIGABWENGE team ubu turafise na page ya Instagram mugende donc mudufollowinge mugende kuri YouTube mugire s'abonner muce mugenda ntimwibagire mugabo no guca kuri TV yacu mugire subscribe hama muce mugenda no kuri Facebook yacu IBISIGABWENGE team mugire like kugira ngo muzoze murabona ibintu bishasha hama ikindi twagire dushimire abantu badukurikirana abantu badufasha donc iyo dusohoye ibikorwa bakama bari nyuma yacu aho muri hose mwubahwe twagire dushimire abadufasha kugira ama challenge ku partage ama link cyane Will Smith the big boss Papa billionaire aho uri hose wubawe vraiment n'umuntu akunda kudufasha turusabye ama video menshi y'ama challenge afasha abaririmbyi bose ntafasha twebwe gusa ni bose aho uri hose wubawe gendarose akanya turamukuriye ubwatsi kabisa ndarose akanya ko kugushimira wubawe cyane gose hama turashimiye na eglise yacu turashimiye namwebwe mwatwumviriye ko mubaho cyane rwose tunawashukuru tena mpaka Gaswahili katangiye kure urumva yuko yadari byatangiye kwandukira murazi ko twebwe ibintu nyene cyabigiye ni mu mpembo ababigeme ntacyo bavuga abigeme nta jambo bafise ubu ni 50 sawa rero nimba ari 50 nimugende muvuze namwe akajambo bavuga ngo ikinyoni kitagurutse akanyoni katagurutse oya ikinyoni kigiye kitavuze bacicana uyu mujana niwe yamvanze filime katagurutse nikamenye ikinyoni kigiye kitavuze bacita cyane uwo mugani ntuba urabaho rasta ntubaho yego nibyo ntacyo babaza tugira muri commentaire ntacyo wabonye nta mwongore so je sinogenda ntavuze icambere ndabashimiye mwebwe mwatwimviriye ko kugira tuganire ku bikorwa byacu tuyage ndabashimiye cyane mwubahwe
hama ndashimiye cyane eglise yacu iradushigikiye bimwe biteye ubwoba bya bindi ntashobora kugusigurira ababyeyi bacu b'inkemu n'ababyeyi b'umutima kandi babikora neza cyane kuko iyo atababo urumva n'iyi message tubaha hari igihe biba bigorana mugabo ndabashimiye cyane abandi noshimira cyane n'abafans abadukurikirana abadusapotinga abadufasha ku mapakaje n'ibindi byose imana ibandanye bagirira neza mubandanye mufasha n'abandi ya nivyo wewe agomba shimire cyane aba twakoranye igikoko kidudu akoze cyane the real monster ako kantu n'uri kuri kamera merci beaucoup ku mwanya mwafashe n'uri nyuma yiwe n'undi ari nyuma yiwe nubwo mutamubona hariya muri boîte Flip GTV mubawe cyane mwakoze cyane nongera ndabatumirira kuja kuri channel ya YouTube yacu handitse IBISIGABWENGE team musige commentaire musige views kugira ngo ibikurikira muze mubibone murakoze cyane chap maze turabakunda cyane mugira ibihe byiza yari the real monster